dusangira guhimbaza umunsi mukuru cyane w'ivuka rya Yohani Batista Mweranda, wa mutacozi w'umucunguzi wacu. Kaze rero dusangire kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana usanga mu bisomwa by'uyu munsi. Mu gisoma cya mbere, umuhanuzi Yesaya atubarira itorwa ryiwe n'ubutumwa yajejwe. Mu gisomwa cya kabiri naho ni Paulo Mweranda yatomoreye abayahudi ko Yohani Batista yateguye amaza y'umucunguzi, umucunguzi w'isi ari we Mesiya. Gisoma cya mbere turasaniriza Zaburi y'139. Mu nkuru nziza naho batwiganira ido n'ido ry'ivuka rya Yohani Batista no kwinjira itese mu muryango, ingene Imana yamuteguriye ubutumwa ubuzima mu gahinga. Ivyo bisomwa tubisanga hano hakurikira. Gisoma cya mbere tugisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu kigabane cya 49 ku karongo ka mbere gushika ku ka gatandatu. Turazirikana Zaburi y'139. Igisomwa kigira kabiri tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane cya 13 akarongo ka 22 gushika ku ka 26. Inkuru nziza nayo ni inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashyikirijwe na Luka Mweranda mu kigabane cya mbere akarongo ka 57 gushika ku ka 66 no gusimbiza ku karongo ka 80. Kaze rero tuzirize ry'umukama ayagira biwe. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya. Nimunyumvirize mwamazingamye namwe ntara za kure, nimwumvirize neza. Umukama yampamagaye nkiri mu mbanyi, anyita izina nkiri mu nda ya mama. Ururimi rwanje yarugize inkota ikarishe, ampisha mu gitutu c'ikiganza ciwe. Yangize umwamposongoye, anyegeza mu mutana wiwe. Yambwiye ati, uri umusavyi wanje Isirayeli we, muri wewe nzoninahazwa. Niho nanje navuga nti, naruhiye ubusa, ubukomezi bwanje nabupfishije ubusa mu bitagira mvura. Ariko vy'ukuri ingingo yanje iri w'umukama, impera y'igikorwa canje ndayizeye ku Mana. Ubu rero umukama aravuze, we yambumbiye mu nda ya mama ngo ndamubere umusavyi, ndamugarurire Yakobo kugira ngo bene Isirayeli batorokanire iwe. Ndaninahaye mu maso y'umukama, kandi Imana yanje niyo bukomezi bwanje. Umukama yavuze ati, erega kumbera umusavyi avyura ibisata vya Yakobo, akagarura abarokotse Bisirayeli vyonyene ntibikwiye. Ndakugize umuco w'amakungu kugira ngo urukiza rwanje rushike ku mpera z'isi. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko mu bitangaza wangize akatabonetse. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko mu bitangaza wangize akatabonetse. Mukama, warasuzumye uramenya. Wewe uramenya igihe nicaye n'igihe mpagurutse. Iciyumviro canje ukimenyera kure. Urancungera iyo ndi ku rugendo n'iyo ndyamye. Inzira zanje zose urazizi. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko mu bitangaza wangize akatabonetse. Nkako ni wewe wandemeye amasigo, ni wewe wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimagiza kuko mu bitangaza ndakatabonetse. Ibikorwa vyawe n'akaroruhore, kandi umutima wanje urabizi neza. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko mu bitangaza wangize akatabonetse. Amagufa yanje ntiyaranyegeje imbere yawe, igihe nahingurwa mu mpisho, n'igihe nateranirizwa mu nda y'isi. Ndagukengurukiye Mana yanje, kuko mu bitangaza wangize akatabonetse.
Igisomwa ca kabiri ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Umunsi umwe mu isinagoga ya Antiokia muri Pisidia, Paulo yabwiye abayuda ati umukama yabanje gutora Sauli amugira umwami, hanyuma aramubogoza yimika umwami Dawudi, ari nawe yashingiye intaha ati naritoreye Dawudi mwene Yese, umuntu ashika ku mutima azorangura ivyo nshaka vyose. Mu buzukuru biwe Imana nk'uko yari yarabiraganye niho yakuye Yezu umukiza w'Isirayeli. Ataraza Yohani yari yarigishije igisata c'Isirayeli cose ibatisimu yo kwigaya, ariko ararangiza ubutumwa bwiwe niho yavuga ati uwo mwiyumvira ko ndi jewe sindiwe, ariko mu nyuma zanje hariko haraza uwo nakuye kwambura inkweto. Bene wacu mwebwe abana bo mu muryango wa Aburahamu namwe mubaha Imana, ni mwebwe iri jambo ry'ubukiriro ryarungikiwe. Iryo ni ijambo ry'umukama. Yesu Kristo nk'uko yashyikirijwe na Luka mweranda. Elizabeti ageze kubyara yibarutse umwana w'umuhungu. Ababanyi n'inshuti ngo bumve ngene umukama yamugiriye ikigongwe baranezerwa hamwe nawe. Umunsi ugira 8 baraza kugenyera umwana kandi bashaka kumwita Zakariya izina rya se. Nyina y'amara arababwira ati habanamba azokwitwa Yohani. Baramubwira bati ata n'umwe mu muryango yitwa iryo zina. Bayirarira amaboko se bamubaza ko ashaka ko bomwita. Nawe abaka kabaho yandika ati Yohani niryo zina ryiwe. Bose baratangara. Buno nyene umunwa wiwe uruguruka, ururimi ruragoboroka, aravuga ni na Hazimana. Ababanyi bose bagira ubwoba. Iyo nkuru ikikwira mu misozi yose y'Ubuyudeha. Abavyumvise bose babisingura mu muzirikanyi bavuga bati mbega uwo mwana azova mw'isi. Ako rero umukama yari yamusize kiminwe. Ya mwana nawe arakura akurana ubwenge, hanyuma yibera mu gahinga gushika umunsi w'imenyekana ryiwe imbere y'Isirayeli. Twakire kandi tuzigame Iliyazo na Kristo. Bakundwa b'Imana, muryango w'Abimana, nk'uko twabivuze mu ntango wa 24 Ruhensi uko umwaka utashe, abanyamuryango wa Ekleziya duhimbaza umunsi mukuru cyane w'ivuka rya Yohani Batista, umuhungu wa Zakariya na Elizabeti, umwana baronse mu busaza ata n'umwe yari akiziteze ko uwo mutamakazi yobyara, mbere bamwita intabyara. Twibuke ko isamwa ry'umwana ryabaye igitangaro kandi ryari ryarabuwe n'umumarayika w'umukama cyagihe yagendera Bikira Mariya amuzaniye ubutumwa bw'Imana. Niho rero n'ivuka ryiwe ryabaye agatangaza. Akumuye umwanditsi w'Izaburi 139 isongora ati warangiza agatangaza ndabigukengurukiye ibikorwa byawe nagahora. Ibyo bitangaza by'Imana Imana yabigize mu bantu kugira ngo yimenyeshe amahanga ko ariyo ikiza mu butungane bwayo kandi ko ariyo yitorera abikinga ubutumwa bwayo. Niho rero dushobora gutahura itorwa n'itumwa ry'umuhanuzi
Isaya twumvise mu gisomwa cya mbere. Itorwa n'igikorwa cy'Imana, igikorwa ikora iciye ku bantu kugira ngo ikize abantu nkabo. Abitora irabategura mu kubahunda ingabirano zayo, ari naho bafata umwanya ukwiye wo kwitegurira iryo banga rihambaye, kuko Imana ibatuma ku umuco w'intara uko twabyumvise mu gisomwa cya mbere. Kandi si ukuvuga ko hatorwa beranda, ahubwo hatorwa abatagatifuzwa ngo bafashe abandi guharanira ubweranda. Imana yo nyine ubwayo ibaha agaciro kuko niyo magara yabo. Birumvikana rero ko ab'Imana yatoye ikabatonesha ibatume babwirizwa kwamana ntaryo, bihatira kuguma mu bunywanyi bwayo. Igisabisho kikababera ifungurwa ya buri munsi na buri mwanya, ukarisya nyeranda ikababera inkingi y'ubuzima, kuko ari muri yo bavomamwo ubukomezi, bavomamwo kandi n'inkomezi zo kuzigama ibanga bashinzwe no kurangura ubutumwa badahugumva kandi badakebaguzwa. Mu kurangura neza ubwo butumwa, abatowe bokwaniza ku muzirikanyi ko batikorera utwabo, ariko ko barangura ibyo batumwe n'Imana muri bene wabo, nk'uko Yohani Batista yaravuye ubutumwa bwo kuba integuza y'umucunguzi, bwo kuba integuza y'umutacuzi, kuko twagiye turabyumva tubyumvise mu gisomwa cya mbere. Twumvise kandi ko uwo Yohani Batista, iyo nteguza y'umukama ariyo yemejwe n'abantu, yemewe ikakirwa n'abantu. Twavuze ko abo batowe baba nabo abatumwa b'inkuru nziza bamenyesha mu muryango w'abantu bavukanyi, ko rero Imana idasiba kuduhishurira amabanga y'urukiza yaduteguriye, twame dufata akanya ko kuganira nayo, hakwama mu nduru y'iby'ubuzima twiruka dutandukanira ku nzira, ata n'umwanya w'Imana turonka, maze ibyo by'ubuzima bikama bidusamaza gusa. Muri icyo gihe tugumye hafi y'umukama, niho tuzobasha gutahura ibimenyetso Imana yamiduha. Nibyo twumvise mu nkuru nziza mu kimenyetso cy'izina rya Yohani Batista cyane Yohani Umubatiza. Nk'ako mu migenzo ya Kiyahudi, umwana w'umuhungu yahabwa izina rya se. Kakumwe mu mico yacu twebwe Abarundi tuvuga ngo izina ryakunze, mu gihe ryibutsa ibyiza ba sokuruza baranguye. Ariko rero n'igihutane kirasoboka, igihe abatuboneye izuba baranzwe n'ububisa cyangwa ube gito, basiga izina ribi bikagira ingaruka mbi ku rubyaro rwabo. Iyo ni ijambo ku ushaka kumva. Nk'uko twabyumvise, Imana yakwimye kugaragaza wa mugambi wayo wo kugira byose bishyashya, ari naho umukenyezi n'umutanse wiwe twumvise bahurije ku kuri kumwe, batanga intumbero nshyashya imurikiwe na Mutima Mweranda, bati izina ryiwe ni Yohani. Gutyo Imana igaragaza ihinduka ry'ibintu byari byimirije, byateguwe n'icyo kimenyetso. Naho abantu babanje kurengerwa n'iryo hinduka, ivuka rya Yohani ryazanye akanyamuneza kamuze mu muryango, kuko Imana yagarukiye abari mu kajembegete kavuye ku kagaye. Ko Imana yashatse kugaragaza ububasha n'urukundo byayo, bitwemere rero Imana yaba hafi y'abantu. None rero ku munsi nk'ubu dusaba inema y'akanyamuneza, tukakaburirwa tukakaronka, kandi tugabiwe n'umwizero utayegayega. Nanone na ba sokuru bari amaze ngo ntawutanga Imana kwihebura, ahandi ngo iritararenga ntawuritera ingata. Yohani Batista Mweranda, dusabire. Amen.